Imana nyena amahoro izofyonyora satani vuba munsi y'ibirenge vyanyu. Wiremeshe uryame uziti vuba, uvyuke uziti vuba, ugumane umutima uvuga uti satani ibyo ukora byose vuba cyane. Ijambo ry'Imana nirizosubira ridakoze ico ryatumwe nk'uko vyanditswe. Uwaje mu ishusho y'ubukene afyonyogwe akuveko, uwaje mu ishusho y'ubugwayi afyonyogwe akuveko. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 16 umurongo wa 20. Abaroma 16 umurongo wa 20 handitse ngo Imana nyena amahoro izofyonyorera satani vuba munsi y'ibirenge vyanyu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe. Imana ishimwe. Ubarire umutima wawe, ubarire n'uwo muri kumwe uti vuba Imana izofyonyora satani munsi y'ibirenge vyawe vyacu. Imana ishimwe cyane. Niko ijambo ryavuze. Hari ibikorwa satani aza gukora mu muryango, aza gukora mu gihugu, aza gukora mu ishengero, aza gukora ku muntu umwe ku giti ciwe na hehe. Uwamanuye umutima ngo vuba cyane Imana iramufyonyora. Nta makuru iminsi amaze abikorako, ntituzi iminsi yamaze yonona kwa Yobu, ariko hari umunsi Imana yafyonyoye ibya satani. Iyo barashumbushwa, iyo bagirirwa neza. Satani yagerageje Yesu mu bugaragwa, aramutera bwa mbere amugeragesha kimwe, aramusubira bwa kabiri amugeragesha ikindi, aramusubira bwa gatatu amugeragesha ica gatatu. Yesu aramunesha ngo aca muvaho, abaramuretsa akanya. Niko hamwe havuga uko biri kose afyonyogwe akuveko. Uwaje mu ishusho y'ubukene afyonyogwe akuveko, uwaje mu ishusho y'ubugwayi afyonyogwe akuveko, uwaje mu ishusho y'umudurumbanyo mu rugo, aho utumvikana no mwubakanye, cyangwa utumvikana n'abavyeyi, cyangwa utumvikana n'abana, cyangwa utumvikana n'abavukanyi, cyangwa utumvikana n'abo mukorana, cyangwa utumvikana n'abo musengera hamwe. Uko biri kose ndavuze ngo vuba cyane ibikorwa vya satani bifyonyogwe mu izina rya Yesu. Aha Paulo aheza ikicete, nico gice ca nyuma c'ico cete ku murongo wa 17 avuga ariko bene data ndabinginga kwitegereza bazana ivyo gutandukanya n'ibitsitaza bidahura n'ivyo mwize mu bazibukire, kuko abameze batyo umwami wacu Kristo atari we bajakara, ariko ninda zabo kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo kubanezereza. Igitumye mbabwira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nico gitumye mbanezererwa. Ariko ndagomba ko muba abanyabwenge ku vyiza, mukabatungu ku kibi. Agacabwira aya umurongo rero duheje gusoma ngo Imana nyena amahoro izofyonyora satani vuba munsi y'ibirenge vyanyu. Ibibatandukanya, abazana inyigisho mbi, abaguhendera abana, abaguteranya n'abandi, ntibavuye ku Mana, ntibavuye ku mwami wawe. Wewe warakoze kumvira. Niko Paulo avuga ngo ndabivuge ko nzi kumvira Imana kwanyu. Ubandanye kugorokera Imana, ubandanye kumvira Imana, ubandanye kugendera ku murongo wayo. Imana nayo vuba, haleluya. Wiremeshe uryame uziti vuba, uvyuke uziti vuba, ugumane umutima uvuga uti satani ibyo ukora byose vuba cyane. Ijambo ry'Imana nirizosubira ridakoze ico ryatumwe nk'uko vyanditswe. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, Imana ikunezereze. Ahari amaborogo haza impundu, ahari ubukene haza ubutunzi, ahari ukugabitanya haza ukugororoka, ahari ubwoba haza ukwizera, ahari umwiza haza umuco, kuko ibikorwa vya satani vyafyonyowe n'umwami wacu. Imana iguhezagire, Imana ikunezereze. Twiteze intahe yawe aho uri hose. Urakoze kudutega yombi.